narabaye imigisha imyaka irenga 12 mugabo ico gihe nakora ubwigisha kubera usanga nyene umushahara umuntu ahembwa atari kirenga udashobora gusasiriza les besoins zose de la famille naraje ngaho nkibaza ati ni igikino gukora akote canke impande y'igikorwa nsanzwe nkora akazi ka leta cyoshaka kutunganira mu muryango hama nkabona ko atakindi nk'imbere ibintu by'urudandaza narabikoze ndasaba credit ndavugana n'umutware wanje uje nyine mwabonye maganiri aranyemera ko nsaba credit hama ndatangura ndadandaza ndibuka ibintu bya mbere nadandaje ameme tasanzwe nigisha nadandaje ibiharage umuceri n'utundi tuntu nyine tujanye n'ivyo guteka mu isoko mu Kamenge ariko kubera nabikora mfise akandi kazi nkora ka leta ndabibangikanije umva vyaca biba ngombwa ko ndabihereza umukozi abakozi nabo urumva ntamenya ko ari n'agacredit wasavye urumva acakoresha uko ashaka utwo yungutsa karya gushika nashikira n'umutahe ukaca wiroturwa amezi 2-3 wugaye wahomvye mu yandi majambo ibyo byaranshikiye mugabo kubera bwa bukene n'ubundi nkumva ko ntoshobora kubaho atakandi kandi ndiko ndakora akote gashobora gusariza umuryango nkama ndiko ndaganira n'umutware wanje akantera intege wewe muri we yarafise espoir yarabona ko dans l'avenir hari ikintu kizoboneka hama ibyo bimaze guhomba ndiyumvira n'ibindi toujours nkashira umukozi n'ubundi résultat kaba yayindi kukaba kubihomvya ariko haragera igihe ndavuga ati uko biri kose jewe ndabona ko urudandaza ntazoruheba kandi mugana akazi ka leta ndamva ko ntugaheba kuko narakunda kwigisha abanyeshure nigisha muri fondamental fondamental zitaraza naruma cadreze kuri lycée mugabo fondamental imaze kuza mejeje université urumva ko na niveau yari 12 chandaronka novuga nti promotion interne ndaronka akazi ndava muri encadrement ndagenda kwigisha hama kubera kuri université nari nize économie donc baca bampa entrepreneuriat niyo nigisha kuva mu mwaka w'indwi gushika mu 9 navyo entrepreneuriat bakwigisha guhera kuri zero donc no kuvuga naho office 1000 francs amahera 1000 kushobora gukora igikorwa kandi kikunguka kandi ugatera imbere maze kuvyumva ndavuga ati ibi bintu byari bisanzwe bindimwo ntangura guharura ingene nagenda homba hama kugira umenye icyo ushoboye uraba kijya ukunda muri wowe cyama kigaruka nk'akarorero bakubwira ko umuririmbyi uramenya ko akunda kuririmba canke bishobora ahari hose isanga ari kararirimba nimba agiye kuvoma akazemva indirimbo iraje namba agiye ukazumva ahantu hose nirirenge atari kararirimba aho ucumenya ko yari impano yawe ubishoboye rero ugaca ugerageza ingene woyikuza je nanje muri jewe harimo kudandaza nubwo nabikora nkahomba narabona ko kudandaza bindimo maze rero kwigisha yo entrepreneuriat kuko nkiri kuri université narayize mugabo hajya kwishuri nyene bari kwishuri mengo uko wigondera amanota mugabo maze kuvyigisha wamenga ndiko ndagira pratique cha ndabona ati baratwereka n'ingene umuntu ashobora kugira esheke ingene ushobora guhomba mu gihe hatabayeho suivi nasanze ari ikintu cya mbere naravuga ati none nk'ubu kandi na meme itana nifise utuntu pembeni ndiko ndakora nkadukorera ku telefone ndiko ndigisha muga nkaca mbwira abanyeshuri ko uri kuragira commerce utagize suivi bidakunda ubwo nyene nkaca numva ati sindiko ndagira suivi ya tuntu twanje niyo mpamvu ngumamo nari saze ego kandi menshi hanyuma nkavuga ati kuko suivi ijana na evaluation ushaka kugira evaluation utagize suivi ntumenya aho uhera naho ugira gute naciye ntangura kugira evaluation rero ingene nagiye ndahomba
ndabona ko ari kubera habayeho manque de suivi. Hanyuma mugabo amemta ako kazi ko kwigisha naragakunda kandi narumva ko ntohemukira leta ngo ndagahebe, kandi abanyeshuri barankunda nkabona ko vraiment bitoshoboka. Ariko umutware wanje umunsi umwe ndiko ndamubwira nti jewe rero ko na defense muri 2017 ndamubwira nti jewe ndakeneye akazi ko muri banki. Numva shaka kwambara ya uniforme, narakunda ahantu bakora bambara uniforme, nkumva ko nanje nambaye hajya kajipo atangorane vyontera kombera nawe akihorera sawa. Asukunde rero uriko uramubwira ibintu ntashoka kwishurira aho arihorera, hanyuma akazofata akanya akakwemvita akakujana nk'ahantu atari muhira, ahantu hameze neza nyene ushaka no gufata agafara. Aca arantwara arambwira ati buriya wewe umaze igihe kinini umbwira ndakurondera akazi, ati by'ukuri ntako nobura, ati ndafise amakonesanse menshi, ati mugabo nashaka ndakubwire ko utegereza gukora ivyo wawe. Nkora ivyo wanje n'ubundi sanze ndabikora, ati urabikora mugabo ntukayisisa, je mbona umenga akazi ka leta ugaheba canke nako kandi kose uri kuriyumvira ugakora ivyo wawe. Ndamubwira nje no bikora mugabo sinumva ko ntiba akazi ka leta, kuko mu mutwe nabona kumenga mbega none ninaheba akazi ka leta nshobora kugwara, mugabo ukaguma banyandikira amafaranga, ninaja gukora ivyo wanje hama nibirayisise bizoca bigenda gute. Ariko arantera intege aravuga ati none raba basi amahera uhebwa ubundi hubona gufasha iki kininiya, ukwezi guheze wemvesisa ngahe. Nsubiye inyuma gatoya kubera wewe ibikorwa yakora vyarateye imbengera, yarabaganiriye bihagije. Muri 2016 yari yaranguriye imodoka arambwira ati akira imodoka, muganda mubwira ati jewe imodoka mbona umenga ntiyaragera, arambwira ati akira imodoka ndayigwaye, ndanagira n'isoni nyene ndayitwara ku kazi mu bandi bigisha nkabona umenga nyene wamenga harabandi konda sinzi nyene nabibona uwo mwanya, mugabo byose yaguma nyereka ko bishoboka. Hanyuma niho yacambwira ko turaharira kuri ico kintu ati uravye mahera uhembwa niyo modoka yawe nta n'igitoro ushobora kuyinywesha ukwezi kose. Si nyuma ndabona kumenga byo ko byari karambwira nivyo, mugabo twarateye imigere myinshi nukuri naramugoye cyane kumva ko noheba akazi ka leta ngo nkora ivyo wanje byonyene, namva menga ntibishoboka. Ariko aguma arantera intege aranyumvisa ko bikunda, no rero naca mvuga ati reka meba akazi ka leta rero nkora ivyo wanje. Hanyuma ndamubwira ati nubwo biruko gukora akazi ntangorane, mugabo mumutaho ukwiye, hama mbona ivyo ngiye gukora. Bashe yaragerageje aramumutahe, ndibuka ko yamaye miliyoni 5, aravuga ati akira genda ukore. Niho rero naca mvuga ati reka ndabe ibintu nokora, mugabo ndaraba vya biharage nasura mu biharage n'ubundi bava bigenda kwa kundi, nina rori inkoko ninagira iki toya. Ubu rero ndamaze kumenya byinshi, reka ndabe ikintu kinini, kuko muri we uyu mutware wanje yamanyumvisha ko ari kwiyumvira ikintu kinini kugira ushike ku kintu gikomeye, nta kumvisha ko wogira akantu gatoya. Ubwo buntu buto niye nashaka ko ndanabuvuga, we yashaka ko ngira ikintu kinini. Cyanda vuga ati reka ndandaze matériel de bureau. Matériel de bureau n'amakaramu n'impapuro ni amakartushe y'imashini, amamashini, matériel de bureau ibintu nyene igira murayoni bakoresha mu biro. Hanyuma ndavuga ati reka ndondera abasanzwe babikora ndababatsi nyene babikora, hanyuma ndabijemo. Narondera rero umuntu afasha asanzwe abikora arabinyigisha, hama ndaheba ku kazi ka leta canegera ivyo wanje ndabikora, mugabo timidema nyene mbona ati ndashobora ku mwanya wose. Mugana ashika muhira akanyumvisha ati nawe uhomba, ati burashobora guhomba kandi se la vie continue, ubuzima buzobandanya, ati none jewe sindiko ndakora, nzorara ubusa nzogira iki. Sawa,
aguma arantera integerero muri ubwo buryo, haragera igihe ndumva ko ahubwo aho guhomba nzokunguka. Rero ndatangura ndabikora, ndabona biratanguye kuza, ndakora hagera igihe mbona ko nkeneye ahubwo umukozi amfasha, kubera ikintu nabonye muri business. Iyo uri kurayikorera wewe uri muri ca kibanza nyine, urabona aho wahombeye, aho habereshe kurahabona, hanyuma la prochaine occasion cyangwa ikindi gihe ukavuga uti aho nahombeye ni ngaha, reka ndabico nokosora kugira ngo bigende neza. Hanyuma mbona biratanguye biragenda neza. Hagati y'izo matedo biro nyene ziba ziri ku kibanza sanzwe ndandaza ku munsi, naciye nagura igikorwa, turakrea societe, ndavuga ati kuma dukorera ku izina ryanje, naciye nisanga hari handi mari limite ntashobora kudepasa, candagira n'ibindi by'amafourniture diverses. Ni kuvuga mu mahonouveau bararansa appel d'offre, bakavuga ngo donc nimba nka muri studio yawe ukeneye abakozi aba expert muri communication, urumva ntushaka kubamenya, ucugenda muri honouveau karansa appel d'offre, nanje ifisi yo ntuzeya yo capacité nkaza nka postira. Nanje rero nkasoma mahonouveau nkumva hirya no hino mu institution atandukanye, mu organisation, mu ONG, ahantu bakeneye amafourniture bureautique cyangwa ibindi bikoresho. Hama ndavuga ati gaho ndi bya bintu birakomeye, cyasanga kakazi nagiyemwo arakanone nibagiye, numva umutware wanje ariko aranyankohaje gukora ibyo wanje, numva umenga ngiye kuba umupayizani. Naguma mbona umenga naguma ndamwakiza kubera kiwa ndetse ngenda ku ruhande ga université, kuko utanditse basi ngiheza humanité basi ncenja gukora ibyo wanje ngifise nivo ntoya, urinda kunduhisha. Donc sinabona ati uzobibona niwo mara kubishikamo. Ndahubwije ukuri, maze kubona akazi ninjiyemwo ingene ukora offre, donc kugira utegura iyo marché seri byo babasavye, nasanze aho gutize ngushike kure tavyo ushobora. No kuvuga nagarutse hahandi ndamuzana ndamushimira nti warakoze, maze kubona lofui, maze kubona inyungu ndonka, maze kubona ko ibyo niyumvira yuko ngiye kumpeyizana ahubwo atari byo, ahubwo ndabona ingene nguma nemerisha nteri ntambwe ku yindi mu muryango, nkabona ko ari amahoro. Nasuye kumushimira, narifise n'ikintu cya timidite, nkamubwira none jewe ko mbona ari ibintu bisaba kuvuga n'abadeje abadafi biki, je nzovugana nabo gute, kuko sinubaho no byubahuka kuvugana n'abantu b'abagabo surtout, akabinyigisha ingene nifata. Je gushiramo akantu gato ko gutwenza ngo mu mpuzu nambara, nashaka kuvuga ati akazi nkora karasanzwe, ndashaka kwambara impuzu zisanzwe nyene naguze makeya. Mugabo akambira ati no, ike nyene waguze mesha, mbari ike nyene zimvye n'ikirato kizimvye n'isakoshi zimvye, hamwe umukiriya wazoza akabona kameme kutagenzwa n'inzara, tike kumbe nzingurire impuzu yanje nziza izimvye ngende kwigwa n'icyaje kwiriga. Ibyo byose agenda arabimfashamo, arama ouverture, akanyereka ikibanza ntegereza guhagararamo kandi gishobora kungira ikimazi. Hama renca nisanga nabishoboye, nisanga nyene biriko biragenda neza, atari inguvu ziwanje ariko ari we yagiye aramfasha kugira ouverture. Ego hariho amakouple menshi peut-être abashinganahe babo usanga babuza abakenyezi gukora kubera batinya akavuga ati hamwe je yondusha amafaranga, hamwe n'akahe ka message mu batanga peut-être ku yandi makouple, kuko mwarabaye aho mu gihe donc umengo na contribution nini cyane mugira mu muryango, hamwe n'ubu aho contribution yanyu iboneka cyane mu muryango. Hari ico byabiciye muri couple cyangwa niye rero message mu batanga muhereza amakouple usanga afite ico kibazo aho umukenyezi ashaka gukora mugabo akamubuza? Urakoze cyane ku kibazo nk'icyo oya, kandi ni kibazo gikomeye cyane. Hari abakenyezi dukunda kuba tugo turaganira ama groupe WhatsApp, gira muza muvyumva, ndakunda kumva ce genre de question. Abakenyezi benshi barafise amatara, abakenyezi benshi barashoboye, barafise
le courage yo gukora mugabo bagaca bazingarikwa n'abafasha babo ugasanga umuntu w'umugabo ntashobora kwemera umugore wiwe ko ashobora gukora ikintu ciwe yigenga ngo akore business aronka amafaranga ugasanga ntamuha n'uwo mwanya ahubwo ahirahiriye ngo ave no muhira saa 10 mutange muhira ugasanga ni induru mu muryango je ndavyibuka hari n'abantu benshi barunze umutware wanje bambonye afise n'imodoka bakamubwira ngo mbega burasara washaka guheza umugore imodoka rumva nk'iyo mentalite vraiment ngo niyomereza imodoka rufetike ndumugore numva simbere gutwara imodoka maze kuja muri business bakumva ko ntahevya n'akazi ka leta baramurondeye cyane bakamubwira ngo donc arihenze kandi cyane ngo kubona ngo ndetse bamubwira ko nzoca ndamugaya nzoca ngenda mu bandi bagabo nzoca nyene urumva mu rugo biba nabi ivyo byose akazi kabimbwira ariko ndazi ko atidoga nibaza yuko ufise uwo mutima dufatiye kuja mu bandi bagabo ahubwo ubukene n'umuntu umenga nibwo bwona gusunikira no kugenda muri ivyo bintu kubera iki noja guhiga abandi bagabo kandi ufise amafaranga ivyo ntibishoboka kubera iki nogaye umugabo wanje kandi ntashonje urumva ahubwo no hamasanga amenga mu rugo habaye intambara mugihe naraye ubusa mugihe mbona abandi bambara neza mugihe mbona ko hari ico tubuze mu muryango nagenda batera kamo cyane cyane abashinga ntaye ndababwira ko ababikora bari henda cyane kubera mu muryango hari amabezo menshi hari amashaje menshi uri umuntu umwe ntushobora kubisasiriza ntibikunda nawe uhembwa mu miliyoni angana gute ni ngombwa uronke le soutien umukenyezi wawe nawe agire ikintu azanye ndakunda kumva abantu benshi bagora n'amavesi kubera iki aragira ama stress umuntu w'umugabo mu gatondo umugore zana y'ibitunguru zana y'ibiharage umukozi abanyeshure iki umugabo nawe ntayafise akwiye ashobora guca muhereza ngo bikunde ugasanga yagize navesi ugasanga yagwaye pararize kubera ibibazo byo mu rugo atigeze aronka umuntu amuremurura jewe muzo muraba mutware wanje aguma ari umujene aguma yarajenisa ku munsi kubera nta stress ndano yafise no kuvuga ari byo kakigira abazi ko asanga abana bariye abazi ko igitoro ndagifise bo sinavuga ngo turafise byinshi mugabo byukuri bivanye naho twavuye naho tugeze birahari turashima Imana gose kandi twarabayeho ubuzima butoroshe arabibabwiye twarabayeho ubuzima no sinavuga ngo bwo gusegerereza muga twari dufise ibigenye urarubiriye utabona ivyo uzofungura ejo ivyo twarabibaye mu gihe kidini narabayeho mfise igitenge kimwe nambara icyamabiri ariko kubera nyene habayeho kwihangana no kuza turaterana intege no gufatana mu nda twarashitse ku kintu gikomeye kandi n'ubu turabona ko hari n'ibindi byinshi biri imbere tuzoronka ego nububenga nyene n'abakenyezi sinumva nkatasho ndababwiye kubera hari abakenyezi usanga bikengera ugasanga ubenga ntaco yoshobora gukora ugasanga umenga nyene uwo gutegereza kuba munsi arindiriye umugabo ko hari ico amuzanira azi ko afungura ari kumugabo amuzaniye azi ko azo kwambara ko umugabo amuzaniye oya buryo umugabo none hari amaboko ane afise amaboko abiri habe nawe ufise kora ibyo ushoboye hanyuma ubishiremo inguvu hamuna abishiremo n'urupfasoni kuko ndazi hari abakenyezi usanga bakora ama business barahari mugabo amaze kugira icaronse ngasanga umuryango birahindutse aciyaza n'ibintu by'amanyama nivyo bijya bavuga abagabo birabaho hari abagore bafite ico yinjiza mu rugo usanga umugabo acagira ingorane ashashika mugaya yitahira amasaha yishakiye yirirwa mu marigara y'abandi bagore kugira ibirori kugira gute oya ahubwo urosikize icuronka irukanga ushike muhira wicare n'umutware wawe muvugana ati mbega nigikibona two ufasha mu muryango habonetse ibi hama ureke kuvuga ngo nayi wanje beshi rega abakega b'i Burundi ugiye kuzana umwereka ko hari akantu kiwawe nyene kiwawe lo moi irababresa cyane uvuga ati ni ikintu cyabonetse mu muryango ni cyatwese ntihabeho kuvuga ngo ibi ni gwanje ibi ni gwawe
usanga umugabo nawe bimunezereye bimuteye iteka nawe bikagutera iteka. Nico numva norangiza ndababwira nk'abakenyezi ndabatera umwete ko natwe dushoboye turashoboye ego.